Miss Burundi baradusavye kubabera abavyeyi nk'ishirahamwe Otebe, baradusaba yuko twokorana kugira ngo tubafashe nk'urwaruka rwagiye hamwe kugira ngo rukore igikorwa ciza giteza imbere igihugu, igikorwa ciza gihesha iteka igihugu, kugira ngo igihugu kigire umumisi nuko kiba cerekanye yuko kibaho kandi gifise abigeme beza bakwiye kuja mu mahiganwa y'abigeme beza. Murabizi neza ko nta gihugu na kimwe kw'isi kitagira miss, no kuvuga kitagira umwigeme gishize imbere. Rero natwebwe nk'igihugu turabikenera. Rero kubera natwe turabarundi kandi ishirahamwe Otebe akaba ari ishirahamwe ry'Uburundi ry'igihugu rya leta, baradutumbereye baratubwira bati mbega ntimwodufasha kugira ngo dushobore kuronka umumisi azonabandanya mbere no kuja guhiganirwa ubumisi muri Afrika. Rero twaciye tubibemerera kuko ari igikorwa ciza. Iyo urwaruka rugiye hamwe rukava mu biyayuramutwe, rukava mu bintu birusamaza, rukava mu bintu birutuma kuja gufata umuheto ngo rugwane, rukava mu busambanyi, rukava mu bintu vyotuma agateka kago gatosekara, rukashaka gukora ikintu gihesha iteka igihugu, ni ngombwa ngo abakunda igihugu bafashe urwaruka. Nico rero cadutumye twemera gufasha urwaruka, nago ruti turafise ivyo dushoboye, namwe murafise ivyo muriko murakora, muri ishirahamwe ridandaza, muri ishirahamwe rikeneye kumenyekana, muri ishirahamwe rikeneye kumenyekanisha ivyo rikora. Natwe tuzoheza tuze turabimenyekanisha, no kuvuga mu misi azoba yatowe Otebe yafashije, azoheza acajingwa ivyo kuza aragira amapublicité y'ibikorwa turangura, kandi ivyo ni vyiza birajanye n'akazi dukora.